nk'uko uburongozi bwiza atari ugufata abantu ku nguvu ariko ari ugutanga akarorero. Reka ndabikore nk'uko namwe nje ndabibasaba mukabikora. Nimba hari ico noba naravuze canke narakoze ku mwaka uheze kikabababaza, nimba ntoba narakoze ibisabwa kugira ngo nkomeze ubumwe bwacu, ndabasavye mumbabarire hanyuma mwifatanye nanje mu kubogora ivyo bitashoboye kugenda neza. Banyakubahwa, sindi umurongozi wa mbere yiyumviriye gukomeza ubumwe. Honorable Raila Odinga nawe nyene yarabigerageje. Reka ndamushimire ku ntambwe ishimishije yagize. Itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka nyene, we nanje twarasubije hamwe ku mugaragaro imbere y'abanyakenya bose nk'ivyabona. Nagomba ndangize mu guhamagara umuvukanyi William aze ngaha imbere. Kaze nimuhungabano n'umunsi nituririmba. And as I do, I want to invite... Reka nsubire mpikaze umuvukanyi Raila na Kalonzo. Twarimbanye mu mizi, twaravuganye amajambo atabereye, umwe wese akavuga uwundi, twarakomerekezanije ku giti canje. Bavukanye ndabasavye imbabazi ndazisavye. Kandi nanje ndazibahaye. Ibi bintu ni Yesu yabikoze, turanezerewe. Ibintu ntibiryoshe gayemwe. Basha abantu akanyamuneza karabisha. Muri make ibintu nk'ibi byari rya mbere biba. Monsieur President, narinzi yuko ibi ubikora ku bwatwese. Nkuko rero umuvukanyi wanje Uhuru abivuze, kandi nibaza yuko jewe ndi mubagirizwa cyane. Nagomba umuvukanyi Steve nawe aca mu makanda yaba rongozi bakomeye. Nanje reka rero mvuge nti ibintu vyose navuze kubw'umugwi nari ndongoye. Nanje ndasavye ikigongwe, kandi ku giti canje nyene nabo turi kumwe ndatanze ikigongwe. Ugendera mu bandi nanje ntunsige. Ku giti c'abanywanyi bose ba NASA, nagomba ntangure gushimira umuvukanyi Uhuru Kenyatta kubw'ivyo ahejeje gukora mu kanya. Ariko ubwa mbere nagomba mbanze mvuge kino kintu. Imbere yuko twafatana amaboko twumvikanye, twabanje kugira impari ndende. Twarafashe akagendo duca hariya epfo ya memory link, aho niho vyatanguriye. Turavugana duti mbega basha n'iryari imvura izotangura kutunyagira twebwe abakenya. Ico gihe twasanze ahubwo imvura yatanguye kutunyagira. Uwo munsi duca turavuga duti turafise ubushobozi bwo gukorera hamwe. Turabona ko dushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo dusubize hamwe abanyagihugu bo muri Kenya. Turavuga duti amacakubiri, ugwanko, uruhagarara zibonekeje mu banyagihugu bacu mu runganwe rutandukanye gushika n'ubu. Turavugana duti ibi dutegerezwa kubirangiza. Ntibizosubira gushika na rimwe ko umukenya asubira gupfa kubera amatora. Ntibizosubira kwibonekeza ko umukenya anyuruza uwundi mukenya ivyiwe kubw'amatora. Kandi tugiye kugwaniriza igiturire hamwe.
iyi niyo nsiguro yo gusubiza hamwe kwacu, kandi twiyemeje yuko amasezerano twagiraniye abwirizwa kuja mu ngiro vuba cyane. Kubw'umugwi rero ndongoye no kubwanje nyene, imbere ya mwebwe mwese mu vyagiye hano muri prayer breakfast, ndamubabariye umuvukanyi Uhuru Kenyatta. Mu biganiro vyacu yaranyagirije yuko namututse, nanje ndamubwira nti nawe warantutse urabizi. Yaranyise ngo ndi mugundu muguruki. Mana yanje, mana yanje. Ndasavye imbabazi. Ibintu biraryoshe wampaye inka. Reka twumvirize intahe ziryoshe, amajambo aryoshe kumviriza yakurikiye ibi bintu byari bihejeje kuba. Ni ibintu byabaye imboneka rimwe ku isi yose, ni ibintu byatangaje abatari bake. Eka nabo nyene ubwabo byarabatangaje. Jewe nta kintu nari niteze kuvuga, naho ngoma mvuge ikintu. Maze kumviriza watwigishije igihe yavuga ariko abwira imitima yacu, kuko ndiyumvira ko ari byo yagize. Reka rero mvuge ibintu bibiri gusa. Reka mvuge nti aya masengesho yabaye amasengesho adasanzwe. Twahora tuza ngaha, ariko aya masengesho y'uno munsi abayemo igitangaza. Uno munsi turashoboye gukorana mu maboko, turagwana mu nda. Ibi bintu rero ntitwobura ico tubivugako. Benshi baragerageza ntibabishobore, naho twari dufitaniye ibibazo vyinshi tutabona ingene twobivamwo, ariko Imana yama ifise inzira. Yama ifise inzira yo gusubiza hamwe abantu. Imana irafise ukuntu ikora ku bwenge bwacu mu vy'uburongozi, igatuma dushira ku ruhande vyaducanishamwo, tukibuka ko hari ibintu vyinshi bituma dusubiza hamwe. Ndibuka haraheze imyaka 6 nagize ikiganiro kidasanzwe turi kumwe n'umuvukanyi wanje Perezida Uhuru Kenyatta. Nico kiganiro twarabonye yuko imitima yari yegeranye koko. Twarashoboye kwerekana neza aho tugeze. Turerekana twese iyo tuva. Turerekana amaraso yasesetse. Turerekana ingene twubatse ubwansi hagati yacu. Ndibuka ko twavuganye ko tugiye gutanga ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo tubabariranire mu ntumbero yuko dusubira gukorana nk'abavukanyi. Abantu benshi ntibemeye yuko ivyo bintu vyoshoboka. Abantu benshi baratubwiye bati mwebwe muriko muja mu bintu bitopfa vyarashobotse. Ariko uno musi with God hamwe n'Imana birashobotse. Twaratanguye rero turashira hamwe abantu bari baratatanye, abantu bari bamaze imyaka badacana uwaka, abantu bari barasesaniye amaraso, abantu bababazanije cyane. Imana mu nzira zayo zitangaje ntiyaduhaye ubwo bumwe gusa twarondera, ariko yaduhaye n'ibisumba. Nico gituma uno musi ivyo Perezida akoze hamwe na Raila Odinga, ndemezwa cyane ko kino gihugu kigiye kuba igihugu kidasanzwe. Ndibuka igihe twari ahantu ndiko ndabwira abaraho, ndazi neza ariko batari banezerewe. Byaraboneka ko batanezerewe, ariko ndababwira nti
turazi neza ko twababazanije, turazi ko habaye ibintu byinshi, ariko turasabye imbabazi. Perezida aravyibuka neza, mu ijambo aheruka gushikiriza abakenya yarasavye imbabazi. Nagomba mvuge nti ubushobozi bw'ikigongwe nibwo utuma ibihugu bisubiza hamwe, abantu basubiza hamwe, nk'uko umukozi w'Imana bivuze. Nk'uko twubatse ikiraro cyo gusubira gusubiza hamwe, tukerekana ubuvukanyi, ubumwe, dutegerezwa kurwanya icosubira kutwankanisha cose, dutegerezwa kwanka ico cosubira kuducanishamwo cose. Tuvuge duti oya, nta macakubiri dukeneye, mu ntumbero yo gutuma abakenya baguma bafatanye mu nda. Hanyuma dufashwe na rya jambo ryiza riri muri Zaburi igice c'133 guhera ku murongo wa mbere. Riravuga ngo ewe kuntu ari vyiza kandi ari ivy'igikundiro kw'abavukana babana nyakubana. Nibaza ko uno munsi ari byo bibaye. Twisunze ubu bumwe dushobora gukora ikintu cose gishobora gutuma ivyo dufise vyose bikoreshwa ku neza y'abakenya bose. Nagomba nshimire abagenzi bacu kw'isi yose badufashije kugira ngo dushike kuri ino ntambwe idasanzwe. Numva atamajambo norenza ngaho, reka nciye bugufi nsubiza ijambo Perezida. Reka twumve amajambo ya Perezida Uhuru Kenyatta. Ico gihe twiyemeje ko tugiye gukorana kugira ngo tubogore ubumwe bw'igihugu cacu. Ntitwatoreye inyishu rimwe ibibazo bihanze abakenya vyose. Ibi ntibivuga yuko gukomeza ubumwe bw'igihugu ari uguhuriza ku bintu vyose. Raila Odinga nanje nyene twaricaye hamwe turaganira, bidasigura yuko twumvikana ku kantu kose ka politike, ariko twasezeranye kubikora ku mpamvu yuko igihugu cacu gikomeye kandi ari ca twese. Nta muntu n'umwe muri twebwe ari munsi canke hejuru y'uwundi mu Kenya. Twese dufise uburenganzira bwo kumvirizwa, twese dufise uburenganzira bungana ku butunzi Kenya ifise, twese dutegerezwa kubahiriza leta yubahiriza ivyo ijejwe. Abakenya bose bari bahanze amaso ibiganiro twagiraniye kubera bipfuza yuko dusubira kugiranira ubumwe. Ugusubiza hamwe kwacu rero kwatumye abakenya basubira muri wa munezero bahorana kera. Ivyo tumaze kubikora twatahuye ko umwe ko ari umwungere wa mugenzi we, kandi ko turi kumwe twese ari inkomezi zidasanzwe ku gihugu cacu. Iri jambo niryo ngoma ngarukeko ahanini. Ati twaragiye hamwe dutangura kwiyumvira duti ni ryari imvura izotangura kutunyagira twebwe abakenya tugasubiza hamwe. Ati ahubwo twagiye tuza dusanga imvura yatanguye kutunyagira. Voilà, imisi yose ukwihana kwama gutangurirwa no kwicuza. Utaricuza ntushobora kwihana. Bamaze kumaramazwa n'akabi bakoze baca barihana. Turamaramazwa n'akabi twahakoze none ubu turaje. Akaririmbo aha ni mukazi ntaco katubwira. Natwe abarundi ni ryari tuzomaramazwa n'akabi twakoze? Ni ryari tuzovuga yuko dukeneye imvura y'Imana ikatunyagira ikadutotesha nk'uko yatotesheje abakenya bakihana bagasabana imbabazi bagasubiza hamwe bati kizire nta uzosubira gupfa kubera amatora? Natwe ni ryari tuzovuga duti kizire nta murundi azosubira gutogwa ku musozi yishwe rubozo? Ni ryari tuzopfundikira hamwe duti kizire Yesu Kristo azorinda garuka ata murundi asubiye kubarizwa mu buhungiro?
duti guhera ubu ivyo Burundi bigiye gusabikanywa n'abarundi bose. Ivyo bizoterwa nuko twamaramajwe n'ivyo turimo, bizoterwa nuko twicujije ivyo turiko turakora. Natwe imvura yanyagiye abakenya igacisha bugufi imitima yabo, bagasubiza hamwe bakababariranira. Kino gihe natwe iyi mvura niyo twifuza yuko itunyagira kugira ngo dushike muri bwa Burundi bw'amata n'ubuki. Ni kuri iri jambo nyene nagomba ntumire abavukanyi bose, abari muri leta, abanyapolitike batavuga rumwe na leta, abari mu gihugu canke abari nyuma y'igihugu, abashinga amateka n'abakenguza amateka, imihari y'abarundi yose igwanya leta, sinokwibagira amashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu, abanditsi n'abamenyesha amakuru. Mu cigwa kidasanzwe kizoba itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri yesha isaha 1 z'ijoro, mwese ndabatumiye nciye bugufi cane ngo muze murengere ivyubahiro vyanyu, mwumvirize kino cigwa. Ndizeye ko natwe Imana itatwibagiye, kwishobora kudukorera ibitangaza bisumba n'ivyo yakoreye abandi. Umuntu wese akunda igihugu c'u Burundi ashobora gushikira abo mvuze, abaduhere buno butumire. Imana yo mwijuru nibampezagirire cane, reka twibandarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage. Mufyonde no kuri kakazogera kugira ngo icigwa cyose dushizeko muce muronka notification mu matelefone yanyu.